woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane c'11. Yesu arangije gutuma abigishwa b'12 avayo aja kwigisha abantu no kuvuga ivy'Imana mu bisagara vyabo. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora, atuma abigishwa biwe kumubaza ati: mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Yesu arabishura ati: nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi harahiriwe uw'ivyanje bitazotsitaza. Abo bagiye, Yesu atangura kubwira ishengero vya Yohana ati: mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega n'irenga rihungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu z'igiciro? Erega bambaye impuzu z'igiciro baba mu ngo z'abami. Ariko mwajanywe n'igiki? Mbega kwari ukuraba umuntu avugishwa n'Imana? Ego menico, kandi ndababwire arutuvugishwa n'Imana cane. Uwo niwe yanditswe, umve ngira ntuma intumwa yanje imbere y'amaso yawe, ikuroraniriza inzira imbere yawe. Ndababwira ukuri, mu bavyawe n'abagore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana umubatizi, ariko umutoya mu bwami bwo mw'ijuru aramuruta. Uhereye mu gihe ca Yohana umubatizi ugashitsa n'ubu baraharanira ubwami bwo mw'ijuru, ababuharanira babunyakurisha ubuhizi. Kuko abavugishwa n'Imana bose bavugishijwe, bo n'ivyagezwe gushitsa igihe ca Yohana, kandi nimwaba mugomba kuvyemera, uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza. Uri n'amatwi yumva niyumve. Ariko aburu uruvyaro ndabagereranye n'igiki? Basa n'abana bicaye mw'idandarizo, bahamagara abavukanyi babo bati: twavugije imyironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwaboroga. Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bavuga bati: ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje arya anywa, baravuga bati: nguwo umukunzi w'inda n'umunoho w'umuvinyu, inshuti y'abatoza kori n'abanyavyaha. Kandi ubwenge burangwa ko bugororotse n'ibikorwa vyabwo. Bunatangura guhambarira ibisagara yakoreyemwo ibikomeye vyinshi, kuko batihanya ati: uzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsayida, kuko ibikomeye vyakorewe muri mwebwe iyo biba vyarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihanye kera, bakambara amagunira, bakisiga iminyota. Ariko ndababwire, muri Tiro n'i Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha mwebwe. Nawe Kaperinaumu, mbega uzoshirwa hejuru ushike kw'ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu, kuko ibikomeye vyakorewe muri wewe iyo biba vyarakorewe i Sodomu, haba hakiriho gushika n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu c'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha wewe. Muri ico gihe Yesu aravuga ati: ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Vyose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana
atari data, na data ntawumuzi atari umwana n'uw'umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje, munyigireko, kuko ndi umurwaneza, niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kuko ingata yanje itababaza, n'umutwaro wanje uhwahutse. Matayo ikigabane c'12. Muri ico gihe Yesu aca mu mirima y'ingano kw'isabato. Abigishwa biwe bashonje batangura kumyoza ingano, barazihekenya. Abafarisayo babibonye baramubwira bati, mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa kw'isabato? nawe arababaza ati, ntaho murasoma ico Dawidi yakoze aho yari asonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yagenewe gushikanirwa Imana, yari umuziro kuri we no kubari kumwe nawe uretse abaherezi bonyene? Canke ntaho murasoma mu vyagezwe ingene kw'isabato abaherezi iyo bari mu rusengero bazirura isabato ntibabeko igicumuro? Ariko ndababwira yuko hano hari uwuruta urusengero. Iyo muba mwari muzira ijambo ico rivuga ngo imbabazi nizo ngomba, si bimazi, ntimuba mutsindishije abatari iki gicumuro, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. avayo yinjira mu rusengero rw'Abayuda. Kandi harimwo umuntu anyunyutse ukuboko. Ngo baronke uko bomurega, baramubaza bati, mbega biremerwa gukiza kw'isabato? Arabishura ati, ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cobo kw'isabato ntayifate ngo ayikureyo? Mbega none umuntu ntaruta intama cane? None rero biremerwa gukora ibyiza kw'isabato. maze abwira uwo muntu ati, gorora ukuboko kwawe. arakugorora, kurakira gukomera nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka, bamugira inama ngo babone ingene bomwica. Yesu abimenye arahava. Benshi baramukurikira, abakiza bose. Arabihaniza ngo ntibagende baramwandagaza, ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya bishike ngo, nguwo umushumba wanje natoranije, nkunda ahimbara umutima wanje. Nzoshira mpwemu wanje kuri we, azomenyesha abanyamahanga imanza azocibwa. Ntazosinda kandi ntazoyogora, kandi ntawe uzokumva ijwi ryiwe mu nzira. Ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga ntazoruzimya, gushitsa hazotsindira intahe, kandi izina ryiwe niryo abanyamahanga bazokwizigira. maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemwo na dayimoni, arayikiza. Ico kiragi kiravuga kirahumuka. Ishengero ryose rirumirwa riti, mbega uyu yoba wa mwana wa Dawidi? Ariko abafarisayo bavyumvise baravuga bati, ubu nta kindi kimushoboza kwirukana abadayimoni atari Beyezebuli umukuru w'abadayimoni. Amenye ivyo biyumvira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona, igisagara cose n'umuryango wose iyo byitandukanije ntibirama. Na Satani yosenda Satani yoba yitandukanije ubwiwe, none ubwami bwiwe bworama bute? Ariko jewe namba Beyezebuli ari wanshoboza kwirukana abadayimoni, abana banyu bashobozwa nande kubasenda? Nico gituma aribo bazobatsindisha. Ariko mpwemu w'Imana niyaba ari wanshoboza kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. None umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ivyo mu nzu yiwe? Utamperereye ko n'umwasi wanje, kandi ubudasukiranya nanje arasanzaza. Kubw'ivyo ndababwira yuko icaha cose n'ugutyoza abantu bazobiharigwa, ariko ugutyoza kuri mpwemu n'icaha kitazoharigwa. Umuntu wese azotyoza umwana w'umuntu azobiharirwa, ariko uwutyoza mpwemu yera ntazobiharirwa, naho hoba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Nimube muvuga igiti ko ari ciza n'ivyo camye ko ari vyiza,
canke mube muvuga igiti ko ari kibi n'ivyo camye ko ari bibi, kuko igiti kimenyekanira ku vyo camye. Mwabana b'inzoka mwe, mwoshobora mute kuvuga ivyiza muri babi? Ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Umunyangeso nziza akura ivyiza mw'itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi akura ibibi mw'itunga ryiwe ribi. Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwema abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'imanza. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe bamwe baramubwira bati, Mwigisha, turagomba kuraba ikimenyetso ukora. Arabishura ati, Ab'uruvyaro rubi guguhemuka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso c'uwavugishwa n'Imana Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Abagabo b'Ininewe bazovana hasi n'aburu ruvyaro ku munsi w'imanza, babatsindishe, kuko bihanyaho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona, kandi raba uwuruta Yona ari hano. Umwamikazi w'igihugu co mu bumanuka azovana hasi n'abiki gihe ku munsi w'imanza, abatsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi raba uwuruta Salomo ari hano. Impwemu ihumanye yivuye mu muntu, ica hatagira amazi, irondera uburuhukiro, ikabubura, ikavuga iti, reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo. Ihashitse, igasanga igaragara, ikubuye, iteguritse. Igaca igenda, ikazana izindi mpwemu indwi ziyirusha ububi, zikinjira, zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi, niko bizoba no kubika igihe kibi. Akivugana n'ishengero, nyina n'abavukanyi biwe bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe. Umwe aramubwira ati, Erega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana. Yishura unabimubwiye ati, Mama ninde? Canke bene mama ni bande? Atunga urutoka abigishwa biwe ati, Ngaba mama na bene mama. Kuko umuntu wese akora ivyo data wo mwijuru agomba ari we murumunanje, mushikanje na mama. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gabura Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.